nkabibwira abana banje bari bakuze nkavuga nti mama ntimurabona ntuze yarahindutse ngo reka mama nawe ubwo busutwa kwiza n'usutwa bakunzi ba Fam Channel TV, bakunzi bo kukayi, ndabaramukije aho muri hose. Muraho mumeze neza, nanje ni bon. Alors, uno musi ni vendredi, uno musi za kuganira kuki. Mbega kwakira abantu munzu yawe ukabatunga. Sota baro bo mu muryango canke abo wiyumviriye gufasha abo hanze. Vyoba vyoroshe canke abo bana uzanye kubana n'abandi bana bawe canke kuba muri iyo nzu yawe boba boheroheza ubuzima bw'aba batunzi. Guys, nje tugira tuganire à tout de suite. Bakunzi bo kukayi rero ndagarutse ntewe iteka no kwakira kukayi abamama beza, abamama n'umusi baza kutuganirira, abamama b'inararibonye bafise byinshi bo tuganirira, kandi n'abamama nzi neza bavugisha ukuri bakavuga neza uko ibintu bimeze. Nakire rero hano Mama Gladys, mutumire wanje wa mbere ku kiganiro kukayi, yahashitse ahora kirabira kumonesha kuri no munsi ari live. Karibu. Muraho umeze neza cyane. Ko mushajije muraberewe agahuje top, araberewe cyane. Karibu mufate icicaro. Bakunzi bo kukayi, hari umuntu nza kugira surprise atabizi. Gira nakire Mama Nera, Mama Jessica, babiri babanera karibu kukayi. Bakunzi bo kukayi ndamukiza, bakunzi bo kukayi Mama Nera. Urakomeye. Ndakomeye. Wahashitse kuberewe vraiment. No musi $100 ndaduha agafanta sha. Karibu cyane mufate igicaro. Murakoze. Aba rero nibo batumire banje tuza kuganira uno munsi ndasabye ushira akantu ku ruhande hanyuma udutega amatwi. Ndazi kuza kwitora umumama wese ahari canke uwigeze gutunga abana canke ubatunze, ndazi ko hariyo inyigisho za kumufasha. Ugumane natwe rero. Abatumire banje rero nongeye kubakira mu kiganiro kukayi. Aba bose bakunze bo kukayi n'abantu bakunda ikiganiro kukayi, bimwe nashobora kubabwira. Mama Gladys abarakiraba bahora bamubwira n'amakuru, Mama Nera uko nyene amakuru barayamubwira, kandi ngira ko no umubanyi wiwe vraiment kundi ikiganiro cyo kukayi, ngiye ko ndamuramukiriza ngaha nyene vraiment. Ndakuramukije aho uri hose. Imbe yitwa Mama nde? Mama Merveille, ndakuramukije cyane. Alors tudatevye, uno munsi nkuko twabivuze tuza kuganira ku kintu kiriko kiravugwa, kiriko kiraba mu miryango, aho hamwe usanga kitoroheje ingo, aho hamwe usanga kiriko hariho hamwe kiriko kirasambura, ahandi naho kitorohereje na gato. Abakiriye abo batoye ngo batunge, kandi mu ntango y'ibintu gasanga babakiranye ubugwa neza ariko bigahera nabi. Nico gituma nashimye gutumira aba bamama b'inararibonye. Murabona ko barakuze, barafise ico botwigisha, hari ivyo babonye, hariho umugani boducira. Ego reka mpere kuri Mama Gladys. Murakomeye cyane. Nukuri ndakomeye kandi wabana umunezero. Ubwo ntibakwita akanyamuneza. N'umunezero utangwa na Yesu. Amen. Alors nagomba kukubaza wewe
kugira utangure ico ciyumviro ico ciyumviro cavuye hehe cyo kwiyumvira gutunga abantu bo mu nzu n'umushinga nta mwabiganire n'umushinga ntahe wawe mbega vyatanguye ungana gute canke abo bantu wabatunze umaze kugira abana bakuze vyari bimeze gute? Abo ninjiza mu nzu nabitanguye nyene maze kubaka urugo kuko niho nari mfise nyene aho ndabashira narabibwira nyene umushinga ntahe wanje yuko hariho umwana nifuza ko yoza akanyorohereza n'ukuri akavyemera kandi Imana imuhezagire. Hanyuma n'abandi rero bakaza baraza biyongerako nuko vyatanguye nareze abo mu muryango nyene b'amaraso abandi nabo babari abana nyene bari mu buzima nyene butaboroheye baguma baza bamwe bagenda abandi baza nabugingo n'ubu jewe ndinze nshika muri pension mfise abana babiri mu nzu nta gihe nabayeho mu nzu iwacu hatariho abana tureze kandi mu buryo bwo kubafasha. Mama Nera nawe byatanguye gute ico cyumviro caje gute watanguye kwakira abantu mu nzu ngana gute mbeho abana umaze kuronka abana bakuze abo bantu wabandanije gutunga abantu? Ego murakoze jewe ico cyumviro cyo kushira abana mu nzu caje kera ngitangura kuja mu rugo natangiye kwakira abana ngifise n'abana batoye umwana mutoyi umufasha wanje arambwira ko ari umwana yiga muri primaire twokwakira akaza mu nzu je nabibonye neza nta ngorane kandi nabona ko ari muco w'ikirundi wo kwakira abana mu nzu ko naje nakuze mbona mu muryango iwacu bakira abana bavuye ruguru baje kwiga amashuri. Ego urumva buke mu myaka yose namaze ndagumye nakira abana banje barakura n'abana nije nakira abana ngira ndabihejeje ubundi. Ego hanyuma Mama Gladys bigarutse ko urumva mwarakiriye abana abo wakiriye abo watunze abana bakiri batoyi ntiwabagishije inama mugabo bamaze gukura bamaze guca ubwenge bamaze kugira ivyumba vyabo eske abana mwarabiganiriye muravugana ati burya nakana nakazoza murabije inama vyari bimeze gute? Bamaze guca ubwenge twaricara tukaja inama tukabiganirako kuko urabona twari ufise inzu ntoye nyene urabona inzu z'Ibujumbura burya si benshi bafise amazu yiyaguye bateza kuryamana n'abana banje tukaja inama rero nkababwira uwo ari we nkababwira nuko amerewe nkagira Imana rero nkabona baravyemeye barabinezererwa n'ukuri nta nimwe yigeze yidoga nanje nabona ari umugisha wanje ari umugisha nyene ndose nzanye mu rugo nubwo intambamye zitabura. Mama Nera nawe byarakoroheye ko nzi abana b'Ibujumbura maze kugira kubera ibintu bagenda basoma barabahande aravuga ati n'uburenganzira bwanje jewe nta wundi muntu nzanirako uravyumva byagenze gute baravyakiriye neza? Bamaze gukura nyene warabona nyene narabagishije inama ntiburya ngira nakira uwundi mwana. Ego mugabo urumva kubera bari basanzwe bazi ko twakira n'abandi bana baravyemeye mugabo sinarinjira mu mutima wabo ngo ndababaze mugaje narabonye ko bavyemeye. Yego nca ndabakira. Mama Gladys hari abana usanga bagoye kwentega mu bandi bana hariyo n'abantu bameze uko ugasanga guma yibona yuko ari umengo umucangero yibona kumengo sundi mwana akaca hariyo n'abandi uzubona agumana n'abakozi ntaje gukina n'abandi bana ntaje kuvuga mbere ugasanga ni no hava insako iyo kaya yarabashikiye iyo integration y'uwo mwana muhira yari imeze gute? Urumva uwo mwana araza ukabona nyene yuko mengo ntiyisanzuye kandi birumvikana yumva ati burya mu mutima rero ati burya ahasi wacu usi papa na mama ariko we ukagerageza nko muvyeyi kugira ngo
yisanzure. Mama Nera, iyo kamwe yarabashikiye muhira y'abana bigunga baguma mu vyumba bagumana n'abakozi bakumva umengo sico kimwe. Wumva jabo nagiye ndakira hariho benshi iyo ka itashitse muga hariho umwe iyo ka yashitse mugabo hari impamvu gituma yari yagenze gutyo ko yigunga wenyene ntaje kumeza n'abandi kugira agere kwigunga byari byagenze gute wacu umufasha gute yaragize ingorane je narayibona ko ari umwana yahindutse arahinduka rwose yarameze neza arahinduka mugana je ndabibonye mu nyifato yiwe mu ngendo yiwe n'umwana yari afise inda yari yagutwariye kwiga yari afise inda je ndabibona mugabo wari wamuzanye atandafise ego wari umwaka ugira gatatu ya mwaka ugira gatatu yagira heze kaminuza hanyuma rero ndabona ko agize iyo nyifato eka nanje navyicuze ego hagira ko tuja ku meza akareka ngo ndaciga akaja ku meza twavuyeho twese abavyeyi namwe murabona wari wamaze kubibona nabibonye kuva kera nkabibwira abana banje bari bakuze nkabwa nti mama murabona ntuze yarahindutse ngo reka mama nawe ubwo busutwa kwiza n'ubusutwa urumva rero mugabo jewe nk'umuvyeyi ndanuma yama ari mu cumba ego yaraheza aranagura n'impuzu nyene zagutse ego iyo comportement narayibonye yabaye umwana wenyene iyo yagize iyo comportement ndamwunganiye mu bisanzwe nuko nyene bimeze naje byarashitse nyene umukozi akambwira ati burya nubwo gumo muhamagara ngo aze gufungura gira ibi nibi ati burya uramuhatira ko umugabo ndakwinkubira akabanga nubwo uguma muhata burya arabijya agaca agenda kuvomisa yamari ko aravomisa bumubwira uti rero ati no burya none wo ntugwaye ndagutwara kwa muganga akarahira ngo oya nta nakimwe oya nta nakimwe nta ngorane nemwe nge gatoyi jewe muri ico gihe urumva je nabibonye mugabo rero uyo mwana yaramaze gushika agira heza amashuri ari mu wa gatatu muri universite ndaraba jewe ico kibazo no kivyura gakibwiye uyo mwana jewe ndakireka kugira abone ko mega ntavyo mbona kugira abandanye aheze ishuri sirashaka nyene uri umuvyeyi nsishaka kumubuza kubandanya ishuri ndabyihoza n'abavyeyi biyo ntacu nababariye kugira ngo umwana ashobore abashe guheza iryo shuri kubw'urukundo ndamufitiye kubwona ko atoshobora guta amashure kuko yohava nagira n'umutima mubi nihahamuka kugira abandanye ishuri nuko rero vyagenze hari n'igihe wari gushobora kugira n'uwo mwana afise akacava ego nabigize nkuko abona ko atavyo mbona ndabigira nibigira nkana kugira amashuri yiwe ashobore kuyaheza mwoshobora kutubwira ingaruka zo kurera abo bana ego eske vyagenze nkuko wari witeze nkuko objectif ya vision ya wari ufise yo kubaha ubuzima bwiza bari epanu bige neza kubafasha eske indoto yawe yarashitse vyagenze gute bon indoto yo kugira ngo bige baheza amashure barahejeje amashuri ariko aba bana tuzana ngo turere ngo turiko turabafasha hariho imyaka ageramwo urumve asuzugurana ntabacumva impanuro yaje no kuri iryo shure ukabona amasaha yo gutaha ntatashe canke akafata isakoshi gaguye kwiga atari yaroye iyo rero uko rero akacatangura kubera uko kuntu umuhamagara ukamubaza ukamuhanura ugashaka kumufata nk'umwana wawe ukamuhanura nkuko uri kwanura umwana wiwe ukamwereka ingaruka mbi y'ukuntu ariko aritwara ivyo bintu byo kugenda adasavye uruhusha ibintu by'imigoroba ngo avuye kwiga watangura kuzura mubwira ko bitabaho ukamwereka n'ingaruka mbi zavyo niho rero acatangura umutima wo kumva akwanze
agaca ahindukira akagenda kubwira nyina yuko wewe utakimukunda usigaye umwanka umugirira nabi akanakongerera ko ngo mbere ngo n'ibyo kurya ntakibima kugira bikaze kandi asangira n'abana bawe akajyamana n'abana bawe igitanda kimwe isahani imwe bo rero yamaze guheza ishuri jewe ico nabonye aba agoye rero cyane aba atanguye kwiyumvira akantu ko kugira iki ko kuronka umugabo yaronka n'umuhungu amuvugisha amuhenda amubwiza ukuri yacatangura nyene kuvyimvya ibitugu ukamengo n'umukobwa nyene w'igitangaza yabaye ikindi kintu ukamengo ntagikeneye n'impanuro ziwawe ntacumaze wewe yigereye ahantu wewe ahubwo ntuzi n'ibigezweho ibyo uvuga ni ibyawe urumva aho rero haba hagoye cyane cyane urumva ushishikaye rero kuza uramubwira ibyo bintu iyo nyifato yuko itabaho warabuka n'umukobwa uti uraraba neza ujya muhungu mwana uraraba neza uranyumva neza cyangwa ubwo uti sinkeneye no kuzongera kubona muri kumwe kubera woba unamuzi cyangwa warumvise inyifato yiwe urashobora no kubona umuntu gutya ukabona uti ni muzima cyangwa si muzima yego abamama barabibona kwera muri ico gihe rero basha conflit ibitanguye atanguye gushimana n'abahungu conflit bitanguye yumva nyene aca yigira umuntu w'umunyabwenge yuko wewe ahubwo aho ugeze ubwenge ari aho nyene wewe ahubwo ko yaminuje mu bwenge ahubwo wowe ibintu byagusize conflit rero izaho arashobora no gutegura ibintu by'urubanza wowe utabizi ngo akava ngo waramugwanije canka guteranya n'uwo muhungu wamushyize ku rundo ukamubwira uraraba neza ukamubwira ugira ati jereka ndamubwiza ukuri kandi burya n'ikindi novuga baba bemera bahanurwe kuko buriya iyo umwana wamureze akanka impanuro yawe sivyo akabirengako burya ahura n'ibibi byinshi mu buzima ahura n'ibibi byinshi mu buzima kuko iyo ugararije umuvyeyi ubugararije n'Imana we nawe byakugendeye gute urumva urabarira ukabarira nk'abana bawe ukabaha impanuro nk'ikaya kushikiye tubwire nk'intahe nka experience mwagize kugira uno munsi umuvyeyi ariko arabicamwa avuga ati erega ibyo biraremuruka avuga ati bwa mundi sije jenyene abandi bariko bavyifatamwo gute yakanuyo yaramushikiye bwa bundi sije jenyene hariyo nabo babiturubuza hariyo nabo bigwaza ahubwo jewe mwene ibyo byanshikiye nuko umwana wa mbere wo muri primaire yaje wanje ku myaka 14 bagenzi azi aramanuka ayigo trimestre imwe nije namusabiye n'ishuri haraheza aja muri vacances kuko jewe baraja muri vacances agiye muri vacances agarutse umva yari umwana munini avyibushe yagize iki amaze gusa neza yamaze kunywa yiga mu wa gatandatu nta n'akazi kenshi namutuma kunzanira amata y'umwana nta n'ibindi agaca yiga hari naho namufasha kandi mu gice cya mbere yaronse amanota meza yabaye wa 4 aragenda iwabo agiye iwabo aragaruka agarutse muhira mbona ikete bandikiye ikete umugabo amwandikiye ngo yitabe ku ishuri hanyuma araheza arambara ati wewe je ndafise akazi nasabye n'urusha wewe haci kandi mu by'ukuri jewe iryo shuri ryari hafi yo ku kazi ndahaca baraheza barambarira baranyicarika hajya maîtresse ngo we ngo ndacuba bonye cyahindutse ku bwana nari nkiri muto n'ukuri ntabyo nabona ryahindutse yari umwana avyibushe sinabona umuntu amaze amezi 3 iwawe reka je ntabyo nabonye yahindutse yagumye ari umwana ameze neza mu nzu ko atava mu nzu atagireke ngo waravye neza ngo ntacobonye cyahindutse reka bacamba ati arafise inda
nahatse kuraba kuko nta n'ibyo nabona. Hanyuma rati twagize rero nyine twamukuye mu ishuri ntashaka kuja mu ishuri ameze uko barandika byose barampa burya nace ndamubarira ntiramvura uja muhira acobora urabona ko bakwirukanye nanjye ndavura nja ku kazi muga rero naramerewe nabi n'ukuri ndataha muhira hama mufasha wanje aje arambaza bakubwiye iki reka ndi burya aje afise inda wa muntu ntashika bwa mbere umugabo atarata naramwicaritse ndamubaza none wewe byagenze gute ninde yaguteye iyo nda aranamubwira n'izinaga yego hama none imaze iki acamba ngo imaze amezi 3 gutyo uva bamwirukanye mu ishuri igisigaye ni kwaca tumurongo ikamuhira yari yayikuye ruguru rero ego yari yayikuye ruguru kandi yari ikuze je yambere ku 3 ntiboneka ariko yari ikuze hanyuma umugabo acavuga yiri ngo reka ndamuhitika caduga nti oya barakureresheje umwana ntuzi inzira yofata kuko yofata izindi nzira mugasigara bakakubaza umwana reka rero turindire tuze tumurungike burya kana kera heze iminsi 3 mbona umukozi wanje umuboya nsanze ku ishuri nako ndigisha buhewe hama muhira hariho muramukazanje yaragwaye niwe yatumye umuboya ati genda umubwire azi kumbe wa mwana ari kubise je nanje urumva mu mutwe wanje hari n'amezi 3 nagira ngo nugwaye burya ndafata taxi ndamutwara naje kujya ntatonze ndamutwara uko nyene hanyuma ca ndagenda dushika no kuri rwakarede bise kuri rwakarede bishaka kuri maternité hashika nta kintu natwaye cyambaza mu filimiye rumwe ntubona bimeze gute wogera vyari nituye ndakanguka hanyuma ngiye rero nca ndimvira ndagenda ko nari gifise umwana mutoyi ibintu nari ndabifise amarenje biki byose ndiruko ndatekera bava baza kusaba impuzu z'umwana ndaziwe ndatekera byose ndasura ndagenda nabaye nkashika kuri wakarede zanumva bakora avuga ngo wa mwana ngo aravyaye ngo wa mwana aravyaye effectivement umwana ko yafite imyaka 14 hanyuma rero ndagumaho umwana ndakurikiza kuza kuraba umwana sanga ndagahungu kumutse gafite ibiro 3 gahungu kumutse gafite ibiro 3 ncanda ndaheza rero ni sawa baramunzanira araja mu ndoze araja muri chambre ndamusigarana abantu baba umva nta numwe twazananye ndamusigarana umuntu twari gufatanije igitanda ndabe ndasebye muhira kuzana ibintu gifungurwa ndagenda ndashika rero ubona nta ma telefone ya twari dufise ndagenda ku telefone publique telefone umugabo ndamubanirika nikayone yabyaye ngo umvi nawe aragwa kuko ndabona ndavyabona ngo yongo none tugiye gutegura telefone biwabo ngo ntoya nireka nivuga ko andika itangazo uvuge ko ari mu bitaro agwaye baze kumudufasha nuvuga ntucishe mu kanwa ko yabyaye kuko ntiboza uko nyene rero baca nukuri bacibaza ntibatevye urumva ntandaronka umusigarana kugira nanje ubese naheba akazi kugira nze nanje ndaja ku kazi urumva uyo mwana ngo imyaka 14 azana uruyoya azana mu nzu mugabo nukuri abavyeyi biwe baransigiye amahera nukuri kwishira ibitaro eko baransigira amahera kwishira ibitaro umwana avuka gutyo birantera yabaye umwana wa mbere ngize birantera n'umubabaro hamwe isheke ya mbere hamwe mvuga nti jewe ndakaravye sizosubira gutora ariko warabandanye ariko nyine narabandanije n'abandi narabandanije ndabakira mugabo iyo yabaye ya mbere
iya kabiri n'uyo rero yari mu kaminuza afise inda, ndaheza nyene jewe ubona ko naramwakiriye kugira aheze, mu nyuma yahejeje ndamurungika muhira mama we aravuga ngo yaye ngo mureke ngo banza aheze stage ntoya nukuri kandi aranagwaye kandi ubona inda nivuka. Yego entre temps umwana yari yabonye ko nabibonye ibyo yarambariye ati arafukama, yego arafukama arasaba ikigongwe ngo nukuri ngo narakubeye umwana mubi ngo nakoze ibintu ngo kandi ngo abandi bose ngo wareze batabikoze. Hama rero mama wacu arambare ndamwankiye gose ndamubara ntoya nukuri je ndamubashikirije yahejeje amashuri ndamwambwiye ko ndamufata ku mashuri. Mama we rero maravuga ati bo ntaco. Hanyuma ara umwana aragemugara numva namugena neza uyo musore yaca mutwara. Mu nyuma rero baragira ibintu byo gukwa baragira byose mubwe rero cantangaje kanyumya ivyo nabibonera ku mantu ze kuri telefone banyereka ingene bariko baragira amakado bagira iki. Wa mwana watunze yarabanje umwe wigirira impuhwe yuko agira vyara yarabanje arambarira canke numvise nabi mama. Oya yaranje arambarira ati burya aramfata ati burya aye ati yarambare ko ngo azoza kwirega, avuze agiye kwirega ndi batakubwiye ati uraza sinagiye wamenya ngo ujahe ngo njahehe ntakubwiye ati uraza bizogenda gute. Nabibona ndyamye dote nkabona dote ndyamye kuri stati nkabibona yego kabisa. basha ndavuga nti wewe urumva wabaye akamizwe n'ingoma. Yego wewe nyampuwe zose wamubwira kugira ngo ntatahe. Yego ngo abanze yiga afise inda. Yego waribagiwe ntaniki wabirabira ku mastati. Nabirabira ku mastati. Hanyuma kubugeni n'ukuri mama we yarantumiye antumiye jewe sinagiye kuko navuze umwana nareze wenyene. Yavuze ati mama ingone kubugeni bwanje njya nanjye numva niyo shavu ryose sindaheza sinabubwiye ko n'ukuri sinabubwiye ko mugaye igitangaza na nuno munsi yo mwana ntavuga ati mwaramutse kiretse na jewe n'abana bo muhira ntababwira ati mwaramutse. Urabona rero ko ingaruka ni nyinshi zabona Gutunga ni nyinshi. Hariho abigenda neza hariho n'ibindi abantu si bamwe. Yego nunganiye mama Nera ibyo avuga burya kwakira umwana amaze kurenza imyaka 12 utamuhaye indero ukamuzana n'ingeso ziwe n'imico yiwe ukaterurira mu nzu ukaba wibaza ngo wewe ngo ugiye kumuha indero wewe ushaka atahawe n'abavyeyi biwe. Burya niho tugunganira. Burya inyuma y'imyaka 12 umwana utamureze adahuye n'Imana yo mwijoro n'ijambo ry'Imana ngo rimu transforme imico yanduriye n'ingeso yanduriye muhiri wabo muri iyo myaka ntushobora guterura ngo ujanye mu nzu ngo ugira ngo umuhindure. Rero acaha nawe kahamugarura kumbe iwabo ibyo ari karagira mu nzi wawe nibyo yagira kwa se na nyina. Urumva akabura rutangira akabura ubugarura akabura uwo mwicarika nuko bimeze. Rero we ukuye umwana w'abandi ruguru canke no ngahi Bujumbura umwatse nyina uti naje anyegere ndamugukurikiranire turabe yuko yo kwigira imbere akagira ico yimarira basi niyagira ico yimarira nawe kiriho agire ico akomarira canke ashobore nawe kuzoraba batoyi biwe. Buriya aye tugunganiraho buriya uburezi buba bwapfiriye hehe hahandi kuziko hahandi muri saro hajya niho hatangirwa indero kagatsure umwana yaba yicaye nabi nyina akajisho gusa ukabona umwana ariyegeranije ukabona aricaye neza. Urumva akaba iwabo yarabuze igitsure yaridegembya yava nko ngaha mu muhane wabo akiruka hariya
ntibarondere bati mbega yaroye nawe agasanga ahubwo mu ndero yawe ukeneye kumenya umwana niba agiye ku ishuri batahasanga api urwo rugendo ni urugendo rw'amasaha angahe. Wabona ararengeje 30 isaha ugakebwa ukamwicarikaho mutaha aya masaha urugendo nuru iyi minota yose wayirengeje uri hehe. Aha iwabo ntibamubaza sivyo ntibagenzura wewe rero uratanguje ibyo witanguza rero utanguje ibyo witanguza rero ngugira ngo ugorore ahubwo ibyo weza ngo wewe uriko uramugorora wewe yumva uriko uramuvuna biramuvuna kuko atagorowe akire muto yandugi wabo rero yababwira ukuntu umugira kagaca kaja mu mutwe ngo mwana wanje yaragowe ngo mbega rero ngo nuko nyene urumva ugaca usanga ntimugihuza nawe ubikora mu rukundo kugira ngo urabe ishazovamwo ntateshuka inzira canke ngo azomererwe nabi muri buno Bujumbura. Urumva ndikumva ko abana b'abakobwa abana b'abahungu babona ukuri mu bisanzwe je narabagize babiri atanisho dupfana ntibangoye nuwihemukiye niwe yihemukiye nyene mu ngeso ziwe mbi ucumubwira uti wabonye urabona abana biwanje ingene wasanze bameze okay rero ko utashaka kugendera kuri gahunda y'urugo nkaba naraguhanuye warase bayi kuko buriya ni byiza mu muryango yuko ikibi ubonye cinjiye no kugitesha hakiri kare sivyo jewe sinobesha abana biwanje nukuri Imana yaramfashije kubera wamuhereye akiri muto. Urumva mukajana hakagera n'igihe mukaja mu migere kuko birakenerwa ko umwana hanwa kuko utamuhanye akiri muto ntushobora kuzomugorora amaze gukura akagendera kuri gahunda naho nyene kubera wabaye maso ukanasenga n'Imana igaheze ikagufashirizamo. Abavyeyi baba mama nabo bakwiye kuba maso pe ivyo umwana babwiye arezwa ahantu urumva bagakurikirana bakaza bakaganira n'umuvyeyi urumva amurereye umwana kubera no mu kukurungika mwavuganye kabisa n'uwo mwana bakamushira haa nyina akavuga ati ewe naka burya horoka muri vacances wambwiye ibi nibi nagira ngo rero usivyo nagira ngo rero ubisubiremwo kugira ngo tubikosore tubikosorera hanyene menye nivyo wambwiye rega ko ari ukuri kuko arashobora kuvuga ibintu kugira yiyeze abara namutangira koko nihagera kuvuga inyifato yiwe mbi uyiganira n'abavyeyi biwe azosange yaragizeke yarashizemwe amahwa haje bari kuzitira kandi abazitijiki abashizeho uruzitiro rw'amahwa buryo uruzitiro rw'amahwa wocishamwe ukuboko yamaze kuzitiza amajambo mabi yamaze kuvuga nabi kandi akuvuga ibitari ivyo amajambo yawe ntashobora kunyengeterwa muri ya mahwa yashira mu mutima w'umuvyeyi bakubona nk'umusazi nk'umuntu nyene sinzi ahubwo ngera bogera ati sha umwana wanje yarigorewe vuga utkuvuga nyene hanyuma uhore ngirango reka nze kuri mama nera aho umwana w'umukobwa atangura kuvuga ati aya ibintu bitangura gushuha mubareze aho bitangura gushuha abo bana hanyuma mutubwire n'izindi nimba aho bahari yindi ngaruka yo gutunga intuzeya abo bantu muba mwakiriye cyane nko kuri abo bana b'abakobwa. Rabo bana b'abakobwa batangura arabayabaga hamwe batanguye kwisiga bakoga kangahe kabiri gatatu mbere ukanamubwira ntanakumve uvuge ko kumwe niyumva agashaka kugenda hari hanagenda atakubariye atakumenyesheje ugasaga ashaka nyene independence nyene kuba ari wenyine yagashaka kuva yakuze ivyo twebwe twa tubimenyereye turazi muri iyo myaka ingene abandi baba bigenza kandi no muri iyo myaka nyene uhagabira ukamuhanura
nubwo atabikora ukamuhanura. Mvuga rero ibyo kuza mu ijoro je ntabyo nabemerera, bababwira nti ukarengiza ntuza haye. Ruva niyo n'imyaka baza kuronderamwo abahungu nyene abo babebe bita ngo n'ababebe urasanga niho bagiye ko nyene akabona nyene ko ari mwiza, n'abahungu nyene baraheza bakavuga ko ari mwiza, ico gihe nyene nawe aracabona ko ari mwiza. Rero wamubuza ati reka kugenda hani ntavyumve, ugasanga uramuhamagaye kuja ku meza ugasanga ntaje. Niho hatangurira nyene kumva ko bashaka nyene batashaka kubwigwa. Ingaruka nyene nyinshi nyene zabo bantu ni nyinshi cane. Urabona hari n'abasambuza urugo, urabona ugakira murumunawe cyangwa ukakiriwe uwundi muntu bakaza mu rugo, ukaza wumva rero barakubwiye hirya unyamugabo akamutwara hirya kumusohokana. Urabona abantu abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga, ukaza wumva umuntu arakubaye ati uragaba akaje nabonye ujya mutayi wawe mbega ko mutari kumwe. Abantu baridora ko mutari kumwe, kakaba kagiye mu mutwe. Ukabona nyene umutonyi wawe agasohokana n'umugabo atana kimwe yakubwiye ntimuri kumwe nawe, ariko yamutwaye ukavyumva hanze akagenda nukuri. Ukazibona n'umugabo ariko aramugura n'ibintu wewe udafise, ukaragora ukunda gukundira mwene wanyu bikakugora. Mu nyuma rero ukazona hava nasanga yamuteye inda, afise inda yiwe, ni umwana waje kurera murumunawe ibiki. Urumva araje kugusambuza kandi ntiwabyicura uvuga ati ni murumunanje nta na kimwe. Urumva bigaca tangura mu bavyeyi ko nako abavyeyi ko muti wa mwana mwandunga ikiraje yaje kunsambuza yagize kugira iki. Urumva haciye hatangura ibintu bitari vyiza mu muryango. Uhogere mu muryango mutange kujyana n'umugabo, umugabo arashaka kukubwira, arashobora kukubwira ngo hako hagenda we ngo ni ugenda urumva nyene rwa rugo rwawe ruba rusambutse kubera ubwana wazanye umufitiye intuzeye urukundo. Urabona agaca rwa rugo rwawe rugatangura kumera nabi. Hari n'abasambura canke akaca mutwara akacagira urugo rwa kabiri kwa mwene wanyu. Ingorane nyinshi naye twarazumvise kabisa. Ego tugiye mu gice ca nyuma rero cyo gusozera kino kiganiro. Mwarabonye ndaza gusozera kuri mama Gladys. Mumaze kubona ivyo bintu bibashikiye byabasize iki mu mutima wanyu, hanyuma mumaze kubasiga iki mu mutima yanyu, ni iki mwobwira nk'abavyeyi, abo bavyeyi barungika abo bana kuza kwa muri ayo mafamiye, canke mwege niyahe ngendo mwaciye mwigira mumaze kubona ivyo bintu? N'akajambo kanyuma. Ego murakoze. Urumva rero abo bana tubakira mu rukundo, abavyeyi bakabadushikiriza, nawe uwo mwana umurera nk'uwawe. Mbese nivyo wakorera abana bawe ukabasakrifya, ukabona hariho n'abavuga ati aka gatana ni gatoyi babishoboye, ugasanga baragize amaspepose. Ibyo byose biba ku rukundo ubufitiye abo bana. Hanyuma urumva uyo mwana yakunze yagukundiye biraba neza. Hariho n'abandi batabakundira bagaheza wa mubano w'abavyeyi biwe nawe ukabura tosekaye. Urumva kandi uranakera twarabakira naho twaba dufise inzu y'ivyumba bibiri. Mugabo jewe sinigeze nakira umwana w'umuhungu, kuko uba mu vyumba bibiri ntushapfa kuvanga abahungu n'abakobwa, ntibibaho. Yego je naho sinigeze, kuko byari uko ntawambarira ngo akira umuhungu, sinamwakira n'ukuri narakira umukobwa, kuko
abakobwa barasangira ibitanda yego kandi ukabigorera urumva warabaraza ukabagaburira yagwara ukamuvuza yego yakaja mu buruhuko akaza ariho mbere n'abaza atani kilo kimwe cy'ibiharage bakuzaniye mugabo mukuza kuvuga ko ajya nabi yabu wa mbere araza kuguteranya ngo ajya nabi nawe wafasha abana bawe ushirako n'abandi kandi gitangaza ariko bavuga ati tuvyara abo dushobora kurera mugabo naho utabavyara abandi baraza ukabashiramo kuko uba wabiguze mukuri ukaraba ivyo byofasha abana bawe ukabigura abana bawe ntibabe bakironka gasosi ivyo byose ntabyo babone ko wabiguze wabakoreye iciza navyo ngo babona ko utari kubaga kandi abana uzanye b'incuti babona ko ari devoir urakora sico kimwe n'abana baza atari incuti abana batazi incuti barabona ko ubitangiye ukura bakora iciza abandi bo babona umenga ni ngombwa ubibakorera utegezwa kubibakorera yego hamba rero ijambo wobwira abo bavyeyi ijambo nobwira abavyeyi ntureka kubafasha urashaka kuvuga je nzobafashiriza aho bari ari akantu bakeneye bakaza ukabafasha batari mu nzu wawe haje ukabazimana ukagira iki ari ukubwiye akagorane ugashoboye ukamufasha ndabona umenga byo biriko biraja muri izo nzira ko umuntu yakira abana bazoheza bakabatandukanya rwa rukundo rugahera kandi wari wabigize ku rukundo ubafitiye. Mama Nera aratubwiye ati ubu yaba ari wo vyokundiye kuri uwo mumama canke uwo muvyeyi agombye kurungika abantu kuba abo bana biwe kuba mu wundi muryango bimukundiye iyo bapangira hama abo bantu bakaza baramufashiriza aho bari siko watubwiye ga Mama Nera. Reka rero Mama Gladys nawe ahereza tubwire impanuro yoha abo bana batungiye muri uwo muryango inyifato abo bavyeyi bogira kuko bimaze gushikiranaho uno munsi bari mu yabira batabone bambitswe urubwa bambitswe inkoni ishushe mu babwire inama mu bagira nk'inarabibonye nk'impanuro noha abo bana baza kuba mu miryango mu buryo nyene bwo kubafasha kugira nabo bagira ico bazimarira mu buzima bige nuko bomenya yuko umuryango bajemwo baje mu muryango ufise urimwo gahunda ufise gahunda yawo nibaze nyene bace bugufi bakurikize uko basanze umuryango gahunda y'umuryango abariyo bakurikiza bababwiye bati aya masaha nta mwana n'umwe dushaka ko azoba ari hanze n'uwiga ibyo yiga azoza kubibandaniriza ngaha mu rugo nayoboke uko nyene iryo tegeko ryo mu muryango rimeze. Hanyuma abo bavyeyi nabo abana baba baduga bababwira aya nari abaduga bababwira aya muhe bababwira nabi imiryango yabakiriye bagwara ikabavuza bagira ico bakena ataco babimye mbese banabihebeye kandi kenshi igituma mpanura abo bavyeyi nuko imiryango myinshi yo ngaho Bujumbura yakira abana suko ibakira ngo irishoboye ifise umurengera yakira abo bana kubwo urukundo kugira ngo basabikanye ibihari. Abo bavyeyi nabo nibabe baca bakurikirana indero y'abana babo muri uwo muryango bamenye uko babayeho muri uwo muryango niba umwana babwiye ibi nabo nibabikurikirane bamenye ngo mbega uwo mwana ivyo ambwiye nukuri reka ngende nsange abavyeyi bagenzi banje nabo n'abavyeyi barandereye ngende kuri ibi bintu umwana avuze tubiganire menye imvo n'imvano ingene ibintu bimeze. Hanyuma uwo mwana nawe yumva adashaka gukurikiza gahunda yasanze mu muryango nareke gusambura umuryango
areke guteranya imiryango abahora bakundana ngo abacanishemwo, naterure neza mu mutekano, yisubirire iyo yaja ava. Buriya na ruguru hariyo amashuri, erega natwe tubakira bamwe bamwe twize ruguru kandi twaramenye. Nubwo harimwo intambamyi, uwoshoboye gufasha ntazozitira imbabazi, oya, kuko kabisa kugira neza, gutanga, Imana yabisezeraniye umugisha kurusha guhabwa. Imana iraha umugisha n'ukuri. Nta muntu n'umwe yafashije abantu batari bafise uburyo bwo kugira bashike aha n'aha n'aha, nubwo baba barahuye n'ibibagora, Imana iraguha umugisha. N'ubundi ntububazanye ngo hari ico ubaronderamwo, oya, ubazana ngo bafashe, ariko nta ntumbero yo kugira ngo baze bahindukire bagufashe. Ubuzi ngo je ibi ndiko ndakora, iki gikorwa ciza, ibi ndiko ndakorera ubu, buriya ingaruka ni ku Mana. Imana izobona ivyo ndiko ndakora mu rukundo, izompa impera. Buri imbere y'Imana nta ciza cijana, ku Mana iciza citurwa ikindi. Ariko mu bantu uwo wagiriye neza ni wahindukira kukugirira iki? Kukugirira nabi. Ni ntashima abana b'abantu si benshi bashima, kandi ne Yesu igihe yakiza abanyamibembe 10 ahubwo biratangaje, imibembe bari baracitse utuno n'ibiki bari batabwa mu gahinga, Yesu akabakiza imibembe umwe gusa, akabarubaza yiterera hejuru yikubita ku birenge vya Yesu amushimira ko yamukijije. Ariko imbaga nyamwinshi 9 bagumye bigira, nta numwe yagarutse gushima. Ico citegererezo ni ciza, jewe caramfashije cane. Intashima ni nyinshi, ariko muri abo bana bose turera hariho abashima pe. Hari kuvuga ati wumvaga telefone, mama gutya na gutya, mama urumva, akazana akanakuramutsa. Kandi ico ikindi no hanura je ivyo mbera vyiza mbere je, kubera nagenda komereka cyane, hamwe boza barabapangira hanze, nkaterura ivyo mfise nkabafashiriza aho nyene babapangiye, urukundo rugumaho. Avuga ati tante yaraje, tantine yaraje, urumva mami yaraje kuturaba, abanezerewe akubonye ugenda umusanga. Ariko wamuzanye ngo agusange bihinduka bibi. Ariko ababishoboye kubashira mu nzu baze bashireho, ariko bazobanze basenge, basabire iki? Basabe ukwihangana. Kandi urukundo nyene rurihangana. Ubundi ukuntu biba bimeze utihanganye, umwana wo musohora mu nzu atahejeje amashuri, ariko urihangana ukamwihanganira, reka aheza amashuri, ukanamwihanganira, ukanamusohora akaja mu rugo, ukamushingira. Atari ukori amene aleluya, ariko umutima w'urukundo ugira iki? Uguha kwihangana. Nuko rero nukunganira. Ego, murakoze kuri ako kajambo. Mama Nera mbona umengo ngo nitwakuniganye ijambo ga Mama Nera. Oya nukuri. Ntako twagusigarije. Reka nukuri. Reka rero mfate umwanya wo kubashimira cyane, Mama Nera, Mama Gladys, mwanteye agateka ko kuza gushinga intahe. Rega ngaha umuco wacu wo kuvuga ikintu tukavuga ukuri guhari, ni emwe ni hake uzobibona, kandi biriko birica abantu, biriko biraheza abantu. Ariko umuntu aheje akabona ati hariyo bwa bundi sindi je nyene, vya bintu birahari, reka tubivuge. Niko kukayi nukuyagira ngo unyegeri buyagira kwigufa. Turazana abantu bakayagira, bya bintu abantu bavuga mu ntamatama, bya bintu batinya kuvuga, tukabivuga mu rufasoni, byigisha kandi biremesha abantu. Rero ndabakengurukire cyane ko mwemeye kuza kuvuga ukuri, gutanga inyigisho, kwerekana aho ingorane ziri, ingene umuntu yozikiza. Mwakoze cyane kunyumvira, mwakoze kuntera agateka. Mama Nera mwakoze cyane, bamama bashajije sinogenda ntababwiye kandi ingene mwari muberewe cyane gose. Hama dushimire kandi nabanera ndabizi ko aza gukumbura mama wiwe
abagradisi bose ni surprise nabagiriye vraiment kandi ndazi yuko muza gutangara cyane bakunzi bo kukayi rero kwashoboye kuraba kino kiganiro kikamunezera kikamufasha canke wabibonye ibintu nk'ivyo muzogipartage mugire commentaire mugire like zanyu ndazikunda naho ubutaha kwa gatanu nk'aya mango peace and love urakoze gushima Yego.